nahawe MW'EMU yera makuke twigorore gatoya Shimwa gorogota Shimwa gorogota Amena. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Yesu ibihe byiza byo gushishikara kubibereye Imana twumva amajambo y'Imana zidasanzwe kandi zidukora ko twese twumvise ibibazo abantu bashaka guhangana navyo baba abahungu n'abakobwa nuko byavuzwe byinshi nuko kandi ariko arasozera yutse umuntu umwe yaje wacu kumugara aravuga ibyo amatelefone abantu usanga bafite amatelefone bahawe n'abantu mwe n'ivyo umukobwa umwe gusa niyo twabonye yashoboye kuzana telefone nizere yuko ijambo mwari hose n'iryo hajya abantu baragomba guhabwa ibintu ariko ari uburozi bariko barabaha ibyo kubaroga nanje ikigwa mfise muri aka kanya nyene nje ariko ni MW'EMU yera mu buzima bwacu bwa misi yose twege turabantu none si turabantu kandi twaremwe n'Imana kandi MW'EMU yera ni Imana nimwe mu butatu bugize iki nimwe mu bitatu bugize ego Imana igihe ari mu muntu yavuze iti tureme umuntu mu ishusho yacu hanyuma iramurema nuko iramushyira ngaho kandi iramuhumekeramo n'imwemu hanyuma umuntu aca bugendagenda nuko aramushyira mu itongo hanyuma uyu muntu harageze igihe aba ari wenyine Imana imurondera umufasha bigize bikwiranye ariko uyu mufasha byavuye bigorana kuko icyaha cyace cinjira mu isi giturutse giciye he kuri nyamufasha ariko Imana yarateguye umugambi ayibona ko ikwiye kuzana MW'EMU wayo mu muntu kugira ngo arushirizeho kugira imigenderane n'Imana arushirizeho kugira imigenderane n'Imana mu isezerano rya kera tugenda tubona aho Imana yagendera umuntu akabushungwe ariko mu gihe tugezemo ni igihe gikomeye cyane kandi ni igihe cy'iherezo aho Imana yasezeranye gusuka MW'EMU wayo dusome rero amajambo y'Imana dore ngaha mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana dusome igice cha 14 Yohana 14 dusome umurongo wa 15
ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo aze abane namwe ibihe bidashira. Iri niryo sezerano tubona Yesu ubwiwe yavuze igihe yari mu isi. Yesu nawe nyene ni umwe mu bagize Imana nyene, ari mu butatu. Ni Imana yari yaje mu isi kugira ngo yiyereke abantu, kuko abantu benshi byarabazazaniye, ariko ibikorwa yakora byagaragara neza ko atari ibikorwa byo gukorwa n'umuntu wese. Hanyuma acavuga aya majambo, nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo aze abane namwe ibihe bidashira. Kuko byaragaragara neza niyo bareka akabasigaho bizogorana. Murazi ko uriko urasoma mu isezerano rya kera abantu benshi barabona ukuboko kw'Imana, barabona ibitangaza by'Imana ikora. Ndibuka igihe kimwe Mose yarafashe umwanya umva Mose Imana yamukoresha ibitangaza byinshi. Hanyuma haragera igihe abwira Abisirayeli kuko atiza kubabwira amategeko Imana imuhaye. Harageze igihe Abisirayeli bati iki Imana ivuze byose tuzogirana. Ivyo waravuze byose mbere n'amaraso umva arabika ko amaraso uko muracemeye. Ariko mubaza ko wabikoze. Harageze igihe gusa gatoya Mose aduza umusozi atereyeyo ngo none mu ijambo Mose byagenze gute, ntituzi ibyamubayeko. Baca baragenda kuri Aroni. Aroni nawe nyene yari umukozi w'Imana. Aroni yari yarabonye ibitangaza Imana yakoreye muri Egiputa. Aroni yari yarabonye ingene abanyegiputa baheye n'urujya ruzi. Ivyo yarabibonye. Ariko bamubwiye bati turasabye iyindi Imana. Yaciye akora iki? Yaciye abacura ikintu c'ikimasa agishira ibeti ng'Imana yanyu, ngo abantu baca barabyina nuko baranezerwa bagira iminsi mikuru. Imana ubwo birayibabaza cyane. Kubera iki uyo n'igihe yatorwa ngo arongore ishengero yari umuntu ngo wivuze ngo yarazi kuvuga, ariko ivyo Imana yatitegereza irabona ko bidakwiye kuzoga umukoro, itegura ko izorungika cyangwa izotanga MPWEMU wayo. MPWEMU yera rero ni iki? Aha twasomye ngo azobaha uwundi mwitsa. Mu bisanzwe ikirundi tuvuge ikirundi cyacu, Bibiliya yanditswe mu kirundi ariko kandi hari indimi nyinshi tuvuge usanga zivuga ibya Bibiliya nyene. Mu Gifaransa ufise Bibiliya y'Igifaransa ngaha handitswe gute? Nigeze kubona umuntu afise Bibiliya y'Igifaransa handitswe gute? Ufise Bibiliya y'Igifaransa handitswe gute? Je nigeze kumubona umuntu ayifise handitswe gute?
mwe mwira ajya bamwe urumwitsa bamuvuga gute bamuvuga gute si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Merci beaucoup. Urumva un autre consolateur ari naho ari indimi zimwe usanga zigoye kuzikurikirana cyane kuko tutazivuga uko imurimi rw'ikigiriki bavuga ko uyu munsi pastor wewe hariya bamwita gute bamwita Parakletos no kuvuga bisobanura iki mu rundi rurimi atagira imisobanuro asobanurwa ko ari nk'umuntu tuvuge w'umuavoka tuvuge umuntu w'umuavoka abavoka bakunda kuvuga ko bagira defense defense tuvuge badefanda umuntu tuvuge ari umuntu bamushira ubanza haca hari umuntu w'umudefenseur kandi nabonye abavoka n'abantu barinda cyane nawe umuntu weba yarabaza abantu ateza kuboneka umuntu amuburanira kirazira ko ucira umuntu urubanza ngo nuko yisha abantu ngo ndibace baruca imbaga kirazira amategeko ntabyemera hateza kuboneka umuntu amuburanira kandi rero abavuka bararinda cyane by'ukuri yarabonye umuvuka umwe ariko araburanye umuntu yamaze ingana mu gihe cy'intambara tuvuge isi yose umuntu azi ko yamaze abantu ariko arajaga aramuvugira hafi bamureke ni ukuvuga yaravuga ati niba intambara ateye mu isi muko murandagura niwe yiteje mbega ko mutagomba kurondera abaritanguye bo mubashira hehe ko mutagomba kurondera abagize n'ibindi aravuga byinshi aracanga abantu bose arabacahugeza naho abantu bose batanga kubizibukiye ingene bava mu kirubanza rwo gupfa nawe nyine kuko ni umuavoka rero MWEMU yera nawe nyene niwo muavoka dufise ahandi naho yitwa ko ari umufasha n'umufasha ni ukuvuga yuko n'umufasha by'ukuri akurikirana umuntu nanjye niko ndavuga hariya mu itongo rya Edeni Adamu yarose umufasha ariko urabona ko byagoranye mbere harageze naho batana kumwikomo bariko kuko Imana itanguye izanye urubanza umuntu wese arisigura ukwiwe yiyemere n'ikosa ahandi naho abantu barasigura kandi ko MWEMU yera ni ikishimikizo cyacu jeri Imana ndayikunda Imana iratugira abakora mu bateri bayo uwadusomeye ijambo ry'Imana yatubwiye ko abamarayika ibagira iki imiyaga ariko abasavyi bakabagira iki imbere cy'umuriro ukuvuga ko urumvira reka bavugutika bahindura ikabashyira mu bushobozi kugira ngo bashobore guhangana umva ibahinduye tuvuge imbere cy'umuriro niyo nyene ibira abo bantu nyene ariko rero iba yiyegeje umuriro gusa ntiwaboneka ba Petero hari igihe kimwe bigeze gukora ibitangara eka izi n'Imana zo zashyize hano bagomba ari gucumita n'ibimaze ateka nimureke gato turabantu mwamwebwe nyene turabantu mwamwebwe Imana rero ni nziza cyane ni ukuvuga ko Imana iteza kurondera abantu bakorana irakeneye abantu bakorana ikeneye abantu bakorana nayo ariko nayo rero ni yera umva bakorana nayo bakiye kuba arabaki arabera niyo Yesu rero yabwira abantu nimwankunda hajya kuko umuntu akunda Imana yanga icyaha
abisera Imana yarabakunze rwose irabakunda irabagira n'ubwoko ati umva ati nta bandi twamenyanye atari bandi atari mwebwe kandi umunsi by'ukuri naho mwenga baragararije ariko urukundo rw'Imana ruguma ruri kuri bo gusa urukundo rw'Imana mwenga ntirubavako umuhezagiro Aburahamu yahezagiwe n'ubu munsi abandanya kuri bo naratembeye mu gihugu kimwe baranyereka Abisirayeli aho bari ingene batunze bafise ibintu byinshi cyane cy'umurengera urashaka kuzuba ngo ikizu kishaka kuva ngari gashika ngari ngo n'Abisirayeli ni cy'Abisirayeli abantu bameze gute rero Imana by'ukuri irakundana kandi ni irondera abantu bakorana kandi na Satani nawe nyene arondera abantu bakorana none siko uko rero niko ivyo ni ibintu rero biri parallel ariko twege bizira ko turi mu ruhande rw'Imana ego turi mu ruhande rw'Imana kandi nico gituma bariko baratwigisha hano umwanya urenganye ingene tukwiye guhangana n'ibibazo mu buzima rero bwa misi yose MPWEMU akora iki adufasha iki dukorana nawe gute kuko Imana yashimye kugerera muri twebwe igumane natwe nico gituma hajya Yesu yavuga ati niwe MPWEMU ukuri uwo bisi badashobora kwakira ariko mbona muramuzi kandi azobana namwe ibihe byose dusome aha mu gitabo cya Yobu turabe MPWEMU yera Imana yamuvuze ko Yoeli n'amajambo twese tuzi kandi Yoeli dusome aha kabiri kuri 28 avuga ngo hanyuma y'ivyo nzosuka MPWEMU wanje kuba ari n'umubiri wose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje n'abatama banyu bazorota inzozi imisoro yanyu izobona ivyo yeretswe iyi ni Imana yavuze aha Yesu naho yariko arashitsa kuko Imana yafise programme yayo Imana rero avuga ati nzosuka MPWEMU wanje kuba ari n'umubiri bose nukuvuga sans distinction abahungu n'abakobwa bayo nabonyemo amajambo hano yo kuvugishwa n'Imana kubota inzozi no kubona ivyo weretswe cyangwa ivyo umuntu yeretswe ico n'Imana yateguye igihe yategurize kuko navuze yuko Imana hajya iradukunda natwe abanyantege iragomba kudukoresha iragomba gukorana natwe iduciyemwo hanyuma muvyo yasezeranye muvyo yateguye nibi usomye ajya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa urabona ingene cyagenze igihe hari kuri Pentecote MPWEMU yera amaze gutangwa ibyakoretse kuri uyo munsi ingene abantu bahawe kuvuga indimi nuko abantu bose isi yose yari koraniye aho mvuze isi yose kuko abantu bari bavuye mu mihingo itandukanye hanyuma abantu bose bakabumva mu rundi rwabo uko MPWEMU abahaye kuvuga aho rero harabaye ibibazo byinshi mbega bavugira rimwe byagenda gute ariko ivyo ntibikene ko tugomba dukora ubushakashatsi ngo byagenda gute ariko icyo tuzi gusa nuko umuntu wese yumva bariko baravuga muri rwabo umuntu wese yarumvise ijambo
Imana yakiregeranya abantu. Imana yakiregeranya abantu kuko igihe cy'Ababeli bari baratandukanye. Ariko kandi yongera kandi irabegeranya. Iyo ni Imana yari kirakora ingene MPWEMU. N'uyu munsi MPWEMU kandi aracavuga mu ishengero. Turi kumwe? Aracavuga mu ishengero. Nukuvuga ijambo ryayo. Wenyene bwiwe arashobora kuza kandi kuritera igikumu. Umunsi umwe twari ahantu hamwe tuvuge tuhateraniye tuvuge Imana yatugendera abantu. Ariko nyine kavuga ati abantu benshi ubu ntibagomba kuvuga. Mu bisanzwe tuko turavuga ubutumwa tuvuga ni MPWEMU yari yabumwetse. Niyo nyene bwo. Kandi agomba yoca umuntu ngaha. Ubwo nyene ibiko biravuga ubwo nyene nawe akabisubira ubwo nyene. Cyangwa akabitera igikumu. Turi kumwe. Kuko niwe nyine ijambo. Nico gituma rero mwishengero ya Pentecote tuvuge umuntu wese tuvuge bamuhaye kuvuga ubutumwa ntava yemera ko ari imvuzi murazi kuvuga ubutumwa ariko tuza gufata umwanya gusenga Imana kandi akiyimba ibi ngiravuge si ibyanje ni ibyawe ego nico bituma atashaka kuvuga ubutumwa bwo kunezereza abantu yovuga ubutumwa nabo bakuru bari imbere yiwe bagombe bamuhagarike ruhitemo nashobora gutinya kuko ni Imana ibikiravuga. Aterera abantu muri iki gihe ntibagomba kuvuga. Hari ahantu tuvuge umuntu ari zahaguruka Imana igomba kumukoresha abantu bati muhagarike. Ego Imana yafise urutonde. Marabonye ku munsi w'ejo hajya umuntu yahagurutse none mwamuwe. Siko none bamukoze ko yaremeye. Yaremeye. Oya bati ndeka. Mundeke. Ariyo abandi bantu bamwe bigeze ko undi mu isizuka y'umutamba kandi sizu yari muki. Abangaho uko nawe nyine bamukuvugisha uko hanyuma abantu bakumuhoya bati acha agakoko teka. Umva gacumise n'umuntu umva ko byogorana. Usanzwe MPWEMU yera ntanigana n'abantu. Ntanigana. Mwase arabareka. Mwase aragira arabareka ikanabareke basi. Ariko kwandi waramugisha mwishengero. Waramugisha mwishengero y'abantu cyukuri bahaye umwanya MPWEMU yera kavuga. Kuko MPWEMU yera ni waje mabanga. MPWEMU yera ni waje ibinyegeye. MPWEMU yera ni waje ibintu byose bidasobanutse. Kuko we arabibona byose. Ibyo ni sezerano. Hanyuma kandi kurota inzozi. Icyo turakibona gukurota inzozi. Ibintu by'inzozi. Ego twese ahantu akunda kurota ibintu ko mbere y'igihurota n'ibintu mbere ukanavyibagira. Ego. Ukanavyibagira. Ari n'urota n'ibintu mbega bidasobanutse. Ariko hari ingabire Imana itanga. Aho umuntu arota inzozi. Kandi zikabacho akabona ibi. Aho muri icyo gihe umuntu arota inzozi. Aho iyo ngabire usanga mwishengero arashaka kugirirwa umuntu kubona ibintu bitari bike. Aho rero ngaho ku muntu afite ngabire ari Imana mengi kirasuka abantu. Umega yabashoye kuko irashaka kukwereka ibintu ikakubwira ati tubivuga. Yesu nadufashe. Umugore umwe umunsi umwe niwe yashingiye nahe aho yabonye ibintu ku mukozi w'Imana umwe. Hanyuma
aracanirwa gose uko kuko haje Imana ukuntu imeze isa nk'iroha abantu umengira baroha canke sinzi ukuntu uko irabashora umengira batwaye mu isoko urumva kuko umenga atavuza habapfa hanyuma rero tugenda kuvuga ubutumwa umwe ati mwarimu je hari ibintu nabonye ukuntu aje niwe yigisha ko abantu bagomba kwigira ko umenga bafise ibiki uko ndavuga ubutumwa abantu bose bataramenya ko umugore yabivuze kuko abantu bose baramuhagurukira nyamugore baramuhagurukira rwose umuntu azogomba kwicisha umukozi w'Imana umuntu agomba uko eka aragana no kumaramara no guteterwa acarafuka bati none ibisi wabintumiye iki none urabona ngene wagiye kundoha amagobo ngize niba ndagomba kuvyerekana niba ari vyerekane arakara bose nawe nyine vyerekane sinzi umuntu ariko aririmba nyomba ati udowe muhemu sinzi yo gukara sinzi umuntu aribye akantu kamwe nyomba ari ishavu abantu bati cenda ko asha ndago mimwe wishavu agashavu ko muri bw'imwe kuko ari usanga hari ibintu bidasobanutse byinshi umukozi w'Imana by'ukuri yavuye afatwa kuko ajya ari ama telefone nyine bari kuravuga ni gusa kuri kuratuma ama message sinzi amaki uko basanga uri kurabituma usanga mundi mwaye gasanga biragoranye babifashe usanga wafasha bica biragaragara ariko ndabivuga mu cyambake no kuvuga rero iyo ni ngabiye Imana itanga mwishengero cyo gufotora urumva barabona akakantu kari ngaha bakitangwa iki ako kana bakitangwa iki bakita kamera sukore banye batubwira abantu ngo ibyo bintu baba bituma sinzi he asho turasabye mutenyenye urabona uvuga ibintu bagufashe kurubashe none bigarukira hehe iyi ni kamera no kuvuga kamera iri kirafata amasanamu ariko hariho kamera y'Imana kamera y'Imana ni kamera ikomeye no kuvuga n'izibwina tuko turashaka urabwiye kamera ifise sa wibaza ko ibiri hari ikirayo iby'inyuma hari mwe mwabafotozi hariya ni umanza kuyihindukiza suko yo yurayihindukiza kuko nishobora kubona imbere n'inyuma ayo maso yayo nifise ibintu by'uko ariko Imana ibona he ibona hose ibona n'ikibwina hari ahantu hanyegeye hari abantu bazi kutsiki ibintu bakabitsika hariya kure bakabinyegeza ariko kandi Imana irasezerana gutanga ingabire uyu munsi iyo ngabire ngaha mwishengero irahari kandi nizera ko nangayi hari kuko Imana ikorera hose mu mashengero yose y'abantu bemeye guca bugufi by'ukuri bagakunda Imana iragira ikibahaye kandi izo ngabire ni nyinshi cyane urumva ziragabanganije umwe wese agira icyaronse kugira ngo gifashe umubiri wa Kristo ari ryo shengero ubashe kubakwa hariya muri Daniyeli turabona ikintu gikomeye Daniyeli igice cya kabiri dusomye Daniyeli turabona kabiri kuri 17 avuga ngo nuko Daniyeli aja iwe abimenyesha bagenzi biwe Hananiya na Mishaeli na Azariya kugira ngo basabe Imana yo mu ijuru ibagirire imbabazi ibamenyeshe ayo mabanga kugira ngo Daniyeli na bagenzi biwe nibagesezanywe n'abandi banyabwenge b'Ibabuloni. Nuko Daniyeli ahishurirwa ayo mabanga avyerekwa nko mu nzozi mwijoro.
iyo ico ni igikorwa Imana ikora. Ni igihe umwami yararose inzozi kandi aca yanka kuzibarotorera, we yasaba ati maze muzimenye imbabe muco muduga kuko hanyuma Daniel nawe nyene murazi ko yari umuntu w'Imana kandi umuntu yirinda icyaha ari mu mahanga. Urazi umuntu yirinda icyaha ari umuntu ari mu mahanga kandi yafashwe nk'inyagano. Usanga umuntu w'inyagano nta burenganzira afise, nta liberté afise, bo mukoresha agomba, ariko ari ikintu umuntu adashobora guhemukako bivanye n'ico yake aho bari hose wopfuma umwica agapfa akagera bakamuhamba. Ego hari abantu basenga amasengesho ati niwabona ngira ntemuke unyanze uko yecedengana yumva temero kubandanya kubaho hako baho ari umunyabyaha. Yesu nadufashe ngo uyu Danieli bacha ahantu ho gusenga Imana, igikorwa cya MPWEMU yera igikorwa cy'Imana, abantu ni kubaha ivyo bakarota inzozi ngo nko mu nzozi yaciye abona filime yose y'ivyo bintu Nebukadineza yarose. Danieli aca aragirana, aca arabirotora, aca aravuga ati mwami cyageze kuno nuko ico ni igikorwa twasezeranywe natwe mu gihe cy'ubu. Ahandi naho turabona ngo kubona ivyo Yesu muri Bibiliya amajambo ni menshi cyane, ariko dusomye gusa hajya mu vyashiro Yohana 1:10 1:10 ivyashiro Yohana 1:10 turabona Yohana nawe umwigishwa wa Yesu Kristo. Ajya turamubona ingene ahanise havuga ngo ku munsi w'Imana nari muri MPWEMU numva ijwi inyuma yanje, ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti cubona ucandike mu gitabo ukirungikire amashengero ndwi. Ni ukuvuga yatwawe ahantu ho muyerekwa, aratwawe ahantu ho kwerekwa amabanga akomeye cyane. Iki naco ico ni Imana yasezeranye. Ni ukuvuga ko MPWEMU yera mu buzima bwacu bwa misi yose urumva hari ibikorwa byinshi bitandukanye, umwe wese akugira na kima afata biragutse kandi ni birebire cyane. Aha muri Matayo 2 ku murongo wa 11 turabona kandi icyo Imana ikora nyene. Matayo 2 ku murongo wa 11 naho nyene avuga ngo bashitseyo mu nzu bashitse mu nzu babona umwana na Mariya nyina wiwe bikubita hasi baramufukamira barumura ibisimbo byabo bamushikanira amashikanwa izahabu n'imibavu n'isenga. Babwiriwe n'Imana babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira basubira mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga ko iki nacyo nyene ni ikintu gikomeye cyane. Imana yateguye ivyo kugira ngo ikorere n'abantu. Murabona ngaho ari igihe tuvuga Yesu yavuka kandi umwami w'ico gihe urumva yari afite umugambi mubi wo kugira ngo ace amwica, kuko nta mwami avukira ku wundi. Ivyo ntibikunda kwemeza ivyo, ariko Imana ikigendera abanyabwenge nuko mu nzozi hano Imana irabaha information, irabaha amakuru. N'uyu munsi Imana yatanga ama information, n'uyu munsi Imana yatanga amakuru atandukanye bivanye n'igihe umuntu akamenya icyo akwiye gukora, nimba akwiye kuguma mu kibanza, nimba akwiye kubandanya, icyo akwiye gukora cyose. Imana ihisha ibintu bitandukanye kugira ngo abantu bamenye icyo bakora. Twari gusoma hajya mu bandi wa 2 tuvuge 2:3 urabona ibya Elisa na Eliya. Elisa ariko agendana na Eliya
Imana yazamuhishura ibanga ko Eliya agira atandukanywe nawe, ariko rero ijoro arayibona, hanyuma amuca inyuma. Eliya akamubwira ati sigara ngaho, ati kasinda aje nituvana uko aguma mukurikira kugeza kuko abigije kuvugishwa nabo nyene baza bawe iryo bagati mbega hari murazi ko shobuja ahava atandukanwa ati mwe ni musigeho gusa je ndazi ico niko ndakora. Iyo ni Imana ngene igenda ikorana n'abantu, nukuvuga igerera muri bo igakorana nabo. Hari ikindi gikorwa MPWEMU yera akora. MPWEMU yera mu bisanzwe niwe twemeza by'ukuri ko turabana b'Imana. Ego MPWEMU yera niwe twemeza, akatwemeza, akadushingira intare. Kandi nico bituma hajya wanditse hajya Paulo yandikira Abaroma 8:14 n'amajambo tumenyere cyane. Avuga Abaroma bana MPWEMU Imana nibo baki. Nibo bana b'Imana. Kuko MPWEMU yera niwe akonfirma, niwe ashapikashe ko umuntu ari umwana w'Imana. Ego kandi umwana w'Imana nukuvuga yuko wabyawe n'Imana. Ahandi ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu yabyawe n'Imana ntakora icyaha, kuko imbuto y'Imana iri hehe? Iri muri we. Ibyo ni bikomeye cyane, kuko wabyawe n'Imana nta cyaha wokora. Nishaka kwemera gukora icyaha nawe bari ahantu hakomeye, ahantu hagoye cyane, Imana irahagukura kuko ni Imana kandi uri umwana wayo. Ni muwe by'ukuri abantu barongorwa na MPWEMU Imana. MPWEMU abarongore, ariko abarongora niyo aguha direction. Urumva bamwe katubwira nk'imodoka yacize ngo amafere yo kugende ko MPWEMU yera musaze ni umushoferi mwiza, ni umushoferi tuvuga adata priority. Ni umushoferi mwiza azi gutumbiriza umuntu, kandi wowe ni Yesu uyo. Yesu cyo kitima wese ati nzobaha uwundi mwisa azabane namwe. Uyo ni umuzigami wo kutuzigama kugira ngo tuze dushike mu ijuru. Dusome hajya Yohana 15 turabikira igikorwa cya MPWEMU. Yohana 15 mu buzima bwacu bwa misi yose. Yohana 15 tusome murongo w'indwi. Hanyuma tufatikanya n'Abaroma 8:16. 15 ku murongo w'indwi bavuga ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose kizobabera kuno. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose kizobabera kuno. Abaroma 8 kuri 26 avuga ngo niko na MPWEMU adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko MPWEMU bwiwe adusengera aniha iminiho itovugwa. Uko ico nico gikorwa cya MPWEMU. Nukuvuga nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe icyo mugomba cyose ukizobabera kuno. Ego iri ni isezerano, kandi MPWEMU nawe niwe nyene atwigisha gusenga, atumenyesha n'icyo tukwiye gusengera. Iyo umuntu yuzuye MPWEMU wayo n'amasengesho yiwe, kuko Imana iriwe imenya n'ingene yatumbereza. Umva hari imigenderanire ikomeye cyane iri hagati yawe n'Imana. Hari n'amasengesho umuntu ahabwa gusenga.
ndafise umwigishwa wanje umwe niyo kunda guhabwa ibikorwa bikomeye byo gusengera ibihugu umuntu asengera n'igihugu atazi hari gace mbaza ati pase mbega igihugu cyitwa Pakistan kirabaho ku isi ati igihugu cyitwa Pakistan kirabaho ku isi ati gome urumva ntazi geography urumva yuvuze ati sengera Pakistan natwe urumva twize ama geography nitunabihamba mbere urumva ko wacume ariko umuntu atazi na geography sengera Pakistan akacaca ko agasengera Pakistan ejo bundi numvise ambwira ati nabwiye ngo sengere ngo sepepu aba sepepu ne abatama ngo sengera sepepu none sepepu ari ibikari urumva ngene Imana ikora nukusanga Imana igomba gukorana n'abantu ntibinaniye kubikora yonyine hari igihe umuntu abwira ati sengera naka hari ikindi gihe yambwira kandi nabyo ngo umpasiteri namuvugize ati umpasiteri nati mbe pastor munaka yo barinda ari mu pastor bakumuga atego ni mu pastor wana nabyo ngo ndamusengera sinzi ibibazo bibafise urwo ngene mpamwe yarakora ego nukuvuga rero mu buzima bwa misi yose rero ko abantu benshi barahabwa ibikorwa nico gituma aha mwishengero by'ukuri hari abantu tuvuge bashaka kuba n'ugusinzira badasinzira urumva igihe cyose Imana iraraza kwijoro bariko barasenga Imana bariko barasengera abakozi bariko barasengera ibihe bariko barasengera ibintu byose ari muri kikorane urashaka gusanga ari umuntu ngaye yategetswe ntafungure n'ukujya ntaje ariko twese urabona ko twebwe hageze saa sita canke mu masaka niho tujya gufungura ariko akaba uri umuntu yategetswe ati ntuge none Imana kubera imanze kumutegeka kutajya ntiyo bikora none imanze ifate abantu ibihano byo kutajya kubera imanze gufata ibihano ariko kandi mu kwisozesha harimo ubushobozi bukomeye cyane harimo ubushobozi bwuruka cyane ni ukuvuga bukomeye bitosheye gukoreka abantu batisozesheje nicyo gituma hajya n'abasatanise barisozesha turi kumwe hajya n'abasatanise barisozesha kandi abasatanise barize bisozesha mwe ko twe turagira ingorane kenshi ari abantu bashobora kwanga ati umuntu babonye akundagura amasengesho kwisoza umenga bo mwirukako ariko kandi uwo bukamureka kuko niyagihaye kuko arashaka ko karahangana n'ubundi bushobozi bw'umwijima buko burakora narigeze gusoma igitabo kimwe cy'umukozi w'Imana umwe ariko aravuga ku byo muri Afrika y'Epfo abo baragisoni mu menga ni cy'umuntu yitwa ZACU ariko aravuga ingene amasengesho tuvuge kwisonzesha ubushobozi bwayo ariko muri Afrika y'Epfo harabaye inkuru umwe abasataniste barako bagira bisonzesha abakozi b'Imana kugira ngo bagwe bafata imisi 40 ivyo nabisomye mu gitabo bafata imisi 40 bisonzesha hama abakozi nabo barumva ayo makuru barayumva nabo nyene bacarafata imisi sinayibuka neza sinzi ko yabaye 40 sinzi ko yabaye 3 sinzi ko yabaye ingahe ariko abantu bo bafashe imyaka bafashe imisi myinshi nukuvuga ko haciye huruka ububasha bubi bw'umwijima hari ukubasha bubi butuma mw'icengero ibintu bihungabana muri ico gihe abakozi b'Imana benshi baciye bagwa nuguharika baraharikaga abandi mu nzu z'abakozi b'Imana haradukamwe abasuma hamwe n'umuntu agiye kwa pastor bakubwiye ati uraraba neza ibintu bya kuko abana banje ngani batomo rero ibonye abantu bategetswe gusenga Imana bareke kuko Imana hari ikintu kirakora rero uko rero MPWEMU yera mu buzima bwa misi yose rero aradufasha kandi azi ibibazo byacu dufise urumva niwe mu defenseur nukuvuga ko agiye ku Mana none Imana yohava yanka gukora kandi ari Imana nyene turi kumwe urumva ni Imana nyene ikabwira Imana urumva byose bigenda gute nico gituma rero umuntu wese cyukuri kuba ari muri ubwo buntu bw'Imana nukuvuga abafise ubutunzi bukomeye cyane abafise security ikomeye cyane
biragoye ngene ko ari ikintu cyova kumuhungabanya kuko ari mu buntu bw'Imana koko. Yesu rero by'ukuri adufashe kugira ngo by'ukuri umuntu wese yumve by'ukuri mu buzima bwa misi yose by'ukuri abizwe mwihera kuko Imana izomukoresha kuko Imana iragomba kumukoresha na abantu by'ukuri iyo buzuye mwihera cyangwa iyo karasenga Imana mu bushobozi murana ko akora ibintu bikomeye cyane. Ejo mwarabonye ku munsi w'ejo soko none Imana iravuga ati je ngomba gukiza abantu soko none ngomba ngiza abantu kuko hari abantu bagwaye je ngomba kubakiza igiri wicamo soko none hamata ko Imana cyumose Imana hari umuntu ashaka kugenda genda ukibaza ngo arakomereka rwaye hari abantu mega barakomeye ariko bagwaye ariko Imana rero n'ibitira bifotora iyo abantu biyegeje Imana rero gaho haregera igihe Imana yo nyene igo tije ngomba nkiza abantu kandi abantu bacabashira Imana. Hari abantu bakiri ingwara by'ukuri ziteye ubwoba kandi ugasanga babagiriye no kuja hanze cyangwa bari gutanga n'amafagitire amahera menshi cyangwa byari kugorana ariko zona ngivyo birashobotse kuko Imana ikirakora. Dusome kandi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2:37 ibyakozwe n'intumwa 2:37 2:37 turabe kandi amajambo y'Imana avuga ngo bumvise ivyo bibacumita mu mitima babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbega tugire dute. Nukuvuga iki gihe Petero yari wa muntu yateye ubwoba na wa muntu uzeye w'umushumba hariya agatangura guhakana Yesu. Petero kandi yari wa muntu yene yavuye i Galilaya. Petero kandi yari wa muntu atiza amashuri. Petero yari wa muntu bita umunyagihugu. Umunyagihugu mu Bisirayeli hari abantu bitwa abanyagihugu. Bamwita umunyagihugu mu Gifaransa bita paysan. N'umuntu w'isi mu paysan. Nukuvuga umuntu nyene muto cyane. Abantu bo mu gihugu hari nk'abantu babanye utoki hariyo ko abantu badakwiye kuvuga n'ijambo mu gihugu muri kapitale. Wewe Petero ariko kandi ni Yerusalemu murazi ko bagiye mu nzu yo hejuru hariya mu nzu yo hejuru ego barava ko bagiye gusa bariko barasenga siko none ariko nukunyegera kwarimo nukunyegera kwarimo kuko hari bari banyegeye ati bakadufata uba Yesu yavuga ati ndimuviye Yerusalemu tuca twiyerekana nta kwiyerekana tuza kunyegera mu nzu yo hejuru ariko mwe ni umwigisha akomeye hariya twari twasomye uyu azobigisha kandi abashikare kukumenya ukuri. Urumva mwe yera ni umwigisha adufasha kugira ngo dutahura ibintu. Dusome kandi cyo turangiza kuko umwanya turabona ko ikuragenda. Dusome hano mu Bagalatiya 5:16 Abagalatiya 5:16 avuga ngo ndavuga nti mugendeshwe na mwemu niyo mutazoshisa ibya kamere kanyu kifuza
kuba kameremere kifuza ivyo mpwemu yanka kandi mpwemu yifuza ivyo kameremere kanka kuko ivyo bihiganirwa ngo ntimukore ivyo mugomba ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe kandi ibikorwa vy'akameremere kacu biramenyekana nibi ubushakanyi bihumanya gisoni nke gusenga ibigirwamana uburozi bwansi intonganya ishari uburake ikeba kwitandukanya ibice ikono kuboreka kudandahirwa n'ibindi bene ivyo bintu nabibaburiye nkuko nabibaburiye kera yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Aya niyo majambo nagomba guherezako ngo ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu. Uyu ni Paulo reka arabwira abagalatiya kuko abagalatiya igihe biti bijuju basanga basubiye inyuma niho mutazoshitsa ivya kameremere kanyu kifuza. Ni kuvuga y'umuntu arongowe na mpwemu y'Imana agendeshwa na mpwemu y'Imana nashobora gukora nukuvuga kameremere k'umuntu ari umuntu agumara umuntu twese turambaye umubiri kugira ngo uneshe icyaha nuko haba ikintu kiri muri wewe kandi uvuze ko uri umukristo ubukristo bwawe buzogaragazwa n'ivyo uri kurakora. Bane ko atubwira ngaha mwanya urenganye mwavyumvise hari igihe usanga nk'abantu je narigeze ugasanga nk'umwana mukobwa urumva aje gufukama tuvuge akavuga ngo jewe ngo naratanze karese akaba kumenya ikintu cyoroshe ngo naratanze uko je ntana baze none ugomba iki Yesu adufasha nukuvuga ko umuntu arimo mpwemu y'Imana umukoze ko honyene asha yo kumera nabi ubisanzwe kugwana n'ibibi barangiye umukobwa umwe undi muntu uze yamukoze ko yagiye kumusoma amukubita ikofi ubwo nyine aca mukubita ikofi we yagiye kumusoma kandi abantu b'abahungu n'abantu badashoboka mu ncamake uko bari bayivuga umwanya urenganye amukubita ikofi kuko nakeneye kumukorako nakeneye kumwanutsa kuko yuzuye mpwemu y'Imana. Rero iyo umuntu yuzuye mpwemu ibintu by'akameremere kose arabigwanya ariko ukabona umuntu mu ishengero yitwa ko ari umukristo akora ibi bikorwa mwe n'ibi ibi byamurundira ibihe byose nta mpwemu afise. Ego nta mpwemu afise kuko icyangwa cya mpwemu hajya imbere biragaragara birahari ivyo ataza kwama birahari hajya ingene hari icyo mpwemu y'amati n'urukundo umunezero amahoro kwihangana kugira neza ingeso nziza kuba umwizigirwa ubugwa neza iri uko uyu munsi usanga mwishengero bavuga ibintu by'uburozi uko none bishoboka gute ko abantu mwe nabo baba binjira mwishengero bagashikayo nuko ariko abo ni intumwa za Satani baratwinjiranye abo n'abantu batigeze bashika ku musaraba ariko abo nyene mpamvu yera ashaka kumurika bakamenyekana aho bari hose bakamenyekana. Yesu nadufashe tugiye dusozere umwanya wacu twumve kugendesha na mpwemu. Ego umuntu wese ibijari ko biravugwa byose arabona ikibanza rimwe none mpwemu cyewe Imana dukorana nayo gute kuko Imana yatanze yasezeye gusuka mpwemu wayo kugira ngo ikorane n'abantu kandi nitora Imana iraba abantu bose yoyo abantu bose baremwe nayo bose rabakeneye bose bagomba kubakoresha nabo biragomba gukoresha. Egome raba rero icyuhagije muri aka kanya raba icyuhagije raba icyakugoye mu buto bwawe raba amarande ufitanye n'abandi raba intumbero waje yakuzanya mu gikorani raba icyo uri kurakora raba wewe n'ifato yawe raba impuzu wambaye wazikuye raba ibyo byose uko urabicuhagije urabicu wakoze nabi hama Yesu agufashe
hama Yesu kugira imbabazi hagore kw'icyo masezerano kuko hariya Petero avuga ati isezerano ni ryanyu kandi ni ry'abana banyu nuko twese turafise isezerano umuntu wese afise isezerano yo kwakira mpemu yera kandi yo gukorana n'Imana kwakira mpemu Yesu kumwakira gusa ngo gumuraho nyene ariko no gukorana n'Imana ile Imana yagomba kudukoresha twese Yesu nawe hazagire mwese tugira dusenge Imana Nina agomba tumusengera Imana yego uriho ukabufise cyakugoye ibi ni bintu tubana two turategura umugeni wa Kristo uriho banguka bagusengera Imana kuko Yesu ariho kandi Yesu ni muzima Yesu agomba kuguharira Yesu agomba kugira imbabazi yego turaguha kandi uriho kugira ngo ego mitusengera ibindi bibazo ego uriho ibibanza birategura ego kandi ikibanza murakizi itumbere hariya abakozi bana bacha basangayo ariko turako abantu bashimye hano ariko abakozi bacu mubafasha umuntu acitse muca mumufasha mutari yeshi muzana babafasha ariko nituzingire umugana ariko abakene bamenya aho batumbereza yego tugadusenge Imana ukabufise ikintu wahawe n'umuntu ngo atubari hano ukabufise telefone bakubwiye aho tumbera yego ukabufise ikintu abantu mu batubeza mu manuka nacu abakozi bara barabasangaye batubereza hari bubafasha nuko ukabufise ikintu uti iki kintu jewe kirande amagoko tubise ko ari n'abadasinzira kuko ivyo baronse uyu munsi mwanya kujyamba ego timbako satani Yesu agomba kugira imbabazi kandi Yesu agomba kugukoresha abadaneri bari bakiri bato bemera guca bugufi bemera kutiyanduza bituma abantu barurangiranwa naye gishiha harashaka kuba hano abantu barurangiranwa mu gihugu bakamenyekana kubera ko bizigamye Yesu rero agomba kubagira neza Yesu agomba kubagira imbabazi umwe wese niyumve kwegera Yesu niyumve kwegera Yesu ati Yesu nanje nagomba ngugendere aho gendera abandi nanje ntusige nagomba ko kuva muri kino gikorane nanje nzokive mu byukuri hacungureye icyo nico Yesu akugombako Yesu akugirira neza mwene data kandi ushitse ubonanye n'umukozi ntacuyembeza vuga ikintu cyose ko cagenze kuko n'abantu batinya ati nkabivugandagira ingorane ariko emera atura uvuga icyo wakoze hama Yesu akugirira imbabazi tugadusenge Imana ego ariko ntuhado wibaza yuko tuko turanyarutsa ariko ni umwanya wo guca bugufi kandi umwanya dukuri umuntu wese yiyumva ati nanje ndagomba guhinduka nuko rero tugadusenge Imana wahano muntu nkunduzimiye rekivya vyawe Yesu yani wabanyavyaha imigorogota enda endufukameyo asengera bano bantu baciye bugufi abasengera Imana Mana yera yo mwijuru turagushimiye kuri aya mabanga yakomeye yavuye mwijuru amena turiko turahishurirwa kuri uyu musozi wawe aya magenekerezo waruyazi Imana twebwe tutarayamenya kandi waruzi kwaba abakozi bawe aribo bazogaburira ishengero ry'ugwaruka twamaze kumva ingene mpwemu yera agabisha ugwaruka akabereka aharoka n'ahataroka
akereka urwaruka akereka ishengero inzira ryojana. Twumvise ingene mpwemu yera ari umudefanseri wacu. Twumvise igikorwa ca mpwemu yera mw'ishengero. Wakoze mwami gukoresha abakozi bawe Mana. Aya ni amajambo bamara igihe bariko barasengera, kandi ni amajambo natwe twavuze tuti muri ico gikorane Mana uzovuga ico tugombako, uzotwereka inzira twojana. None urwaruka ishengero riraciye bugufi riratsinzwe. Mw'izina rya Yesu Kristo turabasengeye ubagirire imbabazi Mana, kuko wamaze kuvuga ngo umuntu wese yakoze kuri ico ntaze gutaha. Niko mpwemu yera yavuze, naze gutaha atabonanye n'abakozi b'Imana, naze gutaha atatuye, naze gutaha atihanye. Mw'izina rya Yesu Kristo, kugira ngo aronke izi ngabire za mpwemu yera. Twabonye ingene Daniyeli yari afise ingabire ikomeye, amaze kubona ibigoranye aciwe aja gusenga Imana. Mpwemu yera muhishurira amabanga, bituma igihugu cose gikira. Ba bantu bagira bapfe barakira, kuko habonetse umuntu arimo